Meze neza mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezwe ko ariko aravugwa cyane igeni no mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru yihuta tugiye kugaruka ko murano makuru tukaza kugaruka ku makuru adushikiye. Na makuru turungikiwe na bamwe mu banywanyi bacu bari Bujumbura. Ibintu ntago vyoroshe. Hatanguye kuvurwa amakuru ateye ubwoba ku mushikiranganje wa mbere Yaremvye Bunyoni. Twari twababwiye ibiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko noneho amakuru avuye mu masoko yacu yo kwizera Bujumbura hari ivyo yahejeje gutangaza, turaza kubigaruka ko mwidonido ndetse muze kumviriza ibintu biriko biravurwa kwa Bunyoni. N'amakuru atandukanye bari karagarukwa ko ijya nino imbonerakure zasubiye guhabwa ibirwanisho. Amakuru akomeye cyane kandi yihuta aravuga ko imbonerakure Isinzi zahawe ibirwanisho hafi mu ntara zose z'igihugu. Mu makuru dufise rero tukaza kugaruka kuri zo mbonerakure zahawe ibirwanisho. Bamwe bati muragabe ibirwanisho vyaraye bitanzwe n'abatwara umugambwe CNDD-FDD bari kumwe n'abatwara imitumba itandukanye. Uko rero ibyo bigwanisho bingana ndetse n'ababihawe turaza kugenda tubigaruka ko turabe nico ivyo bigwanisho vyo babigiye gukora mu banyagihugu. Ayose n'amakuru ariko aravurwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Hari izindi nkuru ziriko ziragarukwa ko cane ijya nino hari grenade yarayitewe n'abantu turiguze kumenya, turaza kubigaruka ko navyo murano makuru tuze kuraba abo babenyegeje inyuma y'iyo grenade yatewe nimbaho bahari n'abakomeretse canke se basize ubuzima. Ivyo byose n'amakuru twabatororokanirije muraza kugenda mwumviriza ingingo imwe ukwayo. Izo ni impfunyapfunyo banywanyi bacu z'amakuru turubuze kugaruka ko mwidonido ripfuza kurajubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Utegerezwa gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru ije gushikira mu bambere. Abanywanyi bacu murenga mu Burundi mwese ndabaye kaze, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ku banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bihugu vy'abanye namwe bwenda baramukije ntibagiye namwe muri mu makungu ya kure, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro bigezwe ko nga mu Burundi. Niba utarafyonda kuri sabone kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko dushize ko inkuru ice gushikira mu bambere. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuyariko aravurwa cane. Hariko aravurwa ibirabana n'umushikiranganje wa mbere Yaremvye Bunyoni atariko araboneka, ariko ngo nabamubonye bakababonye ameze nabi. Hakwiragiye cane amakuru ko ngo yobaremvye kandi bamwe bakaba banagiye bavuga ko amagara ya Bunyoni ababaje cane ndetse yateye ikibazo abarundi. Bikavurwa yuko rero ngo hari inama ikomeye cane iriko irabera i Bujumbura. Iyo naba ikaba hari inama yo mu ntumbero yo kwiga ku kibazo ca General Bunyoni. Amasoko yacu i Bujumbura avuga ko ngo hariko haraboneka abasirikare Isinzi mu rugo kwa Bunyoni, abasirikare batari basanzwe ndetse ngo bakizura ijya nino cane mu micungararo kwa Bunyoni. Bikavurwa yuko rero ngo inyubakwa yiwe Kurugo icungerewe cane umutekano wakajijwe. Ayo makuru tuyahawe n'umunywanyi wacu ari Bujumbura, ariko tukaba duciye turungika abamenyesha amakuru bacu kugira barondere neza ndetse batohoze ivyiyo nkuru iriko iravurwa kwa Bunyoni. Hari abavurwa yuko hari abariko baravuga yuko ngo Bunyoni yoba yinjijwe ibitaro. Ayo makuru nayo n'amakuru avuye i Bujumbura, ariko amasoko turungikiye ayo makuru bikaba vyatumye duca turungikayo abamenyesha amakuru bacu bakorera ngaho kugira bamenye koko nimba ivyo ari vyo. Ivyo rero mu gihe bitaremezwa turasavye ababijejwe yuko bogira ico batangaje bagakura abarundi mu bwoba bafise, ndetse n'abariko bariyumvira yuko ngo ibiriko biravurwa vyoba ari ibinyoma canke ari ibihuha. Hagirira igikorwa kugira abarundi bareke kubandanya bibaza ibibazo mwene ivyo, kuko igihe hariko harakwiragira amakuru adafite ivyemezo ndetse amakuru bamwe bafata nk'ibihuha, abategerezwa kugira igitangazwa n'abari mu nzego kugira ivyo biriko biravurwa bishigwe ko umuco kandi abantu bave mu gacerere bamenye ivy'ukuri ibiba biriko biraba ijya nino. Ivyo rero kubirabana n'ibivurwa kuri General Bunyoni turazbandanya kubitohoza. Ni mu makuru tuba turiko turarungikirwa n'abanywanyi bacu ndetse n'amasoko batandukanye abariko barakurikirana ibiriko biraba mu makuru yacu. Rero duhejeje koronka ivyemezo mu bamenyesha amakuru bacu bariko baratoza iyo nkuru, turaza kubibashikiriza mu makuru yacu ataha.
nanabikubwiye ko haraye hatanzwe inkoho rero mu makuru dufise nuko imbonerakure zahawe inkoho mu ntara zose z'igihugu, ndetse mu makuru dufise nuko hari bamwe bahawe izo nkoho nk'akarorero tugiye kubaha nko muri Kabezi hari inkoho 15 zatanzwe, muri Mutimbuzi hatanzwe inkoho 25, naho mu Bimbi hakaba hatanzwe inkoho 10, naho Mwaro inkoho 9 nizo zatanzwe, mu gihe Cankuzo inkoho 12 zatanzwe, nayo Rugombo inkoho 35, Muyinga inkoho 14, Muramvya inkoho 5, Rumonge inkoho 28, Bubanza inkoho 8, Makamba inkoho 22. Amazina y'abahawe rero ivyo birwanisho akaba yamenyekanye. Mu makuru dufise nuko umwe mu bahawe izo nkoho harimwo uwitwa Deo Nitunze akaba avuka Cankuzo, numwe mu bahawe izo nkoho. Harimwo kandi Elise Habonimana avuka Rugombo, nawe yahawe inkoho. François Nimenya Bubanza nawe yahawe inkoho, nimugiye kandi Diomedi Nimbabazi nawe yahawe inkoho akaba we ari Muyinga. Hari kandi Alexis Nimubona Makamba nawe yahawe inkoho, Desire Nkurunziza nawe yahawe inkoho. Rumonge akaba we ari wo muri Rumonge Desire Nkurunziza, mu gihe kandi muri abo harimwo n'abanyegeje imyambaro ya gisirikare. Iyo myambaro ikaheruka gutangwa nayo rero mu makuru tukaba tubandanya kuyabatohoreza. Izo nazo rero mu makuru twavanye mu masoko yacu avuga ko iyo myambaro y'igisirikare yari yanyorojwe, ndetse hakaba hari n'amakuru avuga yuko bamwe bagiye bayivana mu iperereza ry'u Burundi. Abo twamenye rero hakaba harimwo abo mu iperereza harimwo Innocent Muserimu yoba bifisemwo uruhara, akazamo Salvatore, akazamo Emile Sinzoheruko, akazamo na Vincent, ndetse na Aloyizi Kazungu uwo batazira Ndikwikivi na Andre. Bamwe rero bariko barasemerera cane ngo hagira igikozwe kugira ivyo bintu vyamirirwe kure, ndetse hanamenyekane imvo ziriko ziratuma inkoho n'ibigwanisho bisubira gutangwa mu banyagihugu. Reka tubanze twumvirize ino nkuru ya RPA ico bavuga kubirabana n'izo nkoho. Nyuma yo kumviriza ino nkuru turaza turaba n'izindi nkuru zose ziriko ziragarukwa ko cane, reka tuyikurikire. Itangwa ry'ibigwanisho ku mbonerakure rirabandanya kuvugwa mu bice bitandukanye vy'igihugu. Inyuma yo muri zone ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura, RPA yashoboye kumenya ko mu minsi iheze hari ahandi mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura hatanzwe ivyo bigwanisho ku mbonerakure. Muri izo mbonerakure zahawe ibigwanisho hari izo bambika umwambaro wa gisirikare zikaja gukorera ku birindiro vy'igisirikare c'igihugu. Ido nido na Eloge Divin Remesha. Mu gisagara ca Bujumbura aho RPA yamenye ko ivyo bigwanisho vyatanzwe ni muri quartier ya Ruziba, zone Kanyosha, komine ya Muha. Amakuru ava ku masoko atandukanye amenyesha ko muri Ruziba amaze gutanga inkoho ku mbonerakure zitari nke. Amazina 8 y'imbonerakure zizwi muri iyo quartier niyo RPA imaze kubwirwa n'amasoko ko zaronkejwe inkoho umwe bazihawe n'uwitwa Ferdinand aba mu Kajiji, asanzwe ari n'inshuti y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Iruhande yaho ahandi nkoho ziriko ziratangwa ku mbonerakure ni ku mutumba Gakungwe muri komine Kabezi, intara ya Bujumbura. Muri ico gice naho amasoko ya RPA avuga ko ico gikorwa kiriko gikorwa kikongera kigakurikiranwa n'umusirikare w'intwazangabo azwi ku izina rya Colonel Kinigi. Iyo ntwazangabo bikaba bivugwa ko yahaye izo nkoho umukuru w'imbonerakure muri komine ya Kabezi azwi ku izina rya Jean-Pierre Kimas. Uwo nawe akaba yaciye azaraziha imbonerakure acishije muri bamwe mu bajejwe intwaro basanzwe kandi ari n'imbonerakure. Aho muri komine Kabezi RPA ikaba yamenye amazina y'imbonerakure zitatu muzimaze guhabwa izo nkoho. Amasoko ya RPA akaba amenyesha ko inyuma y'itangwa y'izo nkoho ku mbonerakure zo mu Ruziba na Gakungwe kuri uno wa gatatu, imbonerakure 7 muzaronkejwe ibigwanisho zaje gutogwa na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Ayo masoko avuga ko iyo ntwazanga bitwara bataillon y'amajana 212
kabiri ikorera mu ishamba cimeza rya Rukoko yoba yaciye ijana izo mbonerakure mu Rukoko, aho muri kino gihe mbere ngo zoba zamaze kwambikwa n'impuzu z'igisirikare cy'u Burundi. Uwo Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye akaba yarutse kuvugwa kuba ari we yanyuruje yongera azimanganya mu misi heze ubuzima bwa Elia Ngomirakiza yari umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi. Tubibutse ko mu manama ariko aragenda aba mu bice bitandukanye vy'igihugu bivugwa ko imbonerakure zigirwa kuremenaniriza mbere bibaye na ngombwa zikazimanganya ubuzima bw'abanywanyi ba CNL kumvo z'uko ari bo bahisha abagwanyi bahungabanya umutekano w'igihugu. Ngivyo ivyo RPA ibashe gutangaza. Abanana kubwiye ko turi buze no kugaruka ku zindi nkuru ziriko ziravurwa cane. Hari ibisasu ntezwa ntoke vyaraye birashwe mu ntara ya Rumonge. Ayo makuru adushikiye kano kanya avuga yuko rero hari grenade yarayitewe. Amakuru dufise nuko abateye iyo grenade bataramenyekana ndetse nabo bakomerekejwe nayo n'abayiteye n'intumbero bari bafise. Ivyo navyo n'amakuru tugire ko turakorera ko amatohoza kugira tujije kumenya ivyinyegeje inyuma y'ivyo navyo muze kubimenyeshwa mu makuru yacu ataha. Ivyo rero bimwe mu vyari bigezwe ko biriko biravurwa cane bya nino. Wipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, tegerezwa gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru ice gushikira mu bambere. Nizera ko rero aho muri bya nino hatandukanye mumeze neza. Ibihe byiza nivyo ndakwipfurije mu kanya n'ayandi arabariko aravurwa cane.